أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kwa Islamu amro imana abanamwe muri bose ngiye kandi kora musana bifuriza amro imana wanyu no mu byanyu ari museko bw'isi mwanuko bw'isi burego bw'isi ndetse no mu buraruko. Dr. Soya Online TV ndabaramukije. Imbere byose mbanze gushimira Imana mu gihugu n'isi wewe yadushoboje kuba tukibazima, hariho benshi bipfudije ko bari bazima ariko kuzumwe no saha bitashobotse ko ashaka kuba ari bazima, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umukuru w'igihugu yitwararika ineza, iterambere, amahoro kuri yabene gihugu. Aragora ku ngoma imyaka yose, umuvyeyi akwije, umuvyeyi abushitse afise ikigongwe kubo ayoboye. Baragora ku myaka yose basabye kuyobora igihugu cy'u Burundi, eka n'umugambi uri ku butegetsi mu by'ukuri murabikwiye. Uburundi bwo mu 2000 cyo kibe Burundi bwo mu 1990 kangahe cyo kibe Burundi bwo muri 2025. Burundi kazi bwo kora yumbize ngere hose. Ndagarutse kandi utanga ikiganiro aha turi ndi muri biro niho nicaye meje kuri ikiganiro mu kanya kivuga ibintu bigaragaza umuntu ngo utangwa ikiganiro kivuga ukungene abarozi binjira mu nzu bagiye gutora umuntu. Sikira muntu wese apfanga abapfuye, apana. Hariho abandi bantu mushobora kuba mwateguwe gutangwa ibitambo kugira ngo abantu kanaka batunge biciye kuri mwebwe. Birashobora gushika sanga nisowane no gutanga kugira ngo waronke itunga cyangwa nyokwanyu cyangwa mama wawe, kuko abarozi nta kibondo bafise. Cyabye umuntu agine kukuroga nyine kugira ngo akwice, kugira ngo yibere, kugira ngo agukomeshe. Ngira kwiki kimwe, nta kiremwa na kimwe gifise ubushobozi bwo gushobora kwica ikindi uretse Imana yonyine. Ico gusa abarozi bakora ngiki, baraguhindura bagakora muri nosi bagakora muri yindi si. Muga kuri twebwe, kuri mwege mufise amaso asanzwe atabona kure, wewe uzobona yuko umenga umuntu yapfuye kandi atapfuye. Mugabo yasahagirwe n'umunota ugeze ijya myaka Imana yamwandikiye cyo nanzumara ngara kwisi imaze gukwira, atigeza ko cyapfa iyo azoba ari. Nagerageje gutanga ibimenyetso byinshi kerekana umuntu yapfuye atapfuye, inzozi ibyo onya n'ibimenyetso bigaragaza umuntu wo gutangwa ikimazi. Kuri umwanya no saha ngiye nigisha ikintu kimwe. Hari umuntu yambaye iki doctor ati ko maze iminsi numva gutanga inyigisho interview z'ibintu by'amajini, ati wewe uri doctor? Ati je vraiment ndi doctor mukazi sanze nkora amaze kuvura benshi, maze gufasha benshi murabizi. Arabaza ati kubera iki none atamumenyesha makuru ufise? Igituma atamumenyesha makuru ufise si kuvuga yuko byabaniye ko ndamushiraho, apana. Mumenyesha makuru ashobora kuza kuko ubuje muri ibiganiro vyerekeye interview yake byo kuvura gusa. Mumenyesha makuru ngo yoza akakora ikiganiro ntazomvuga jewe ukundi, ariko jewe nyine kubwana Dr. Soya jewe nyine kubwanje nije niyizi. Biraryoshe yuko jewe nshaka kwivuga kuko ashobora kuza akavuga akandi akavuga ivyo anziko, mugabe byinyegeje indani bijewe ntashobora kubimenya. Muganje jewe mutanga ikiganiro mvuga byose, ndavuga ivyo bamvuze bari by'ukuri kandi bamvuze nyine byaje bimvuyemo. Arambaza ati none ati nagonda kwatsikaze kimwe. Cyo kibazo yambaje ati none ko kiremwa umuntu agiye gutembera ku muntu mugenzi wiwe aradodira kugira ngo yinjire, mbese amajini yoyo bimeze gute? Ati mbese amajini yoyo acaye nahe? Amajini iyo aje nga kwisi tutabona n'ibigano kaza gutiba. Amajini ari ubwoko bubiri, hariho amajini meza n'amajini mabi. Amajini meza niyo yandi majini twe dukoresha kwa amarohani. Amarohani ni ubwoko bw'amajini meza asenga, atinya Imana, atagira nti ataja mu bantu igiye kubaroga ngo bagirire nabi. N'ibimenyetso bigaragaza abantu bafise amajini nkayo onya sinashobora kugira ngo bivuge kubera
hariho tuza gusanga bagiye kubikoresha mu nzira itari nziza, kuko dogita cyangwa umuganga avura n'umurozi burya anya bose ni nk'ikintu kimwe. Ariko rero bitandukanye n'iki, umurozi we wazi kuroga gusa, ariko umuganga aravura akongera akaroga. Ariko umuganga aroga wese umuganga mwiza aroga bijya anya. Ni kuvuga iki, iyo umurozi aroze akaroga umuntu natwe kugira ngo tumuvure buriya kintu natwe turoga bijya bintu, ni kuvuga iki ntuburozi ku bundi ni kuvuga iki, ujya umurozi yakoresha uburozi bwirabura, iyo dukoresha uburozi bwira, ni kuvuga iki turoga bijya vyaroze kugira ngo bive umurwayi, kugira ngo umurwayi akire, umurwayi akire. Hama ni kuvuga iki, ikibazo ngiki ndacishuye, ni kuvuga yuko tutabona kwanza yuko hariho amajini y'ubukubiri, hariho amajini meza n'amajini mabi. Kandi tutabona neza ko mu bwami bw'amajini hariho amategeko ngenderwa ko bagenderako. Hariho ubwami mu majini, hariho ubwami bwabo nkuko nganyine kw'isoko usanga hariho ibiti bigenda bisumbasumbana, no majini nuko nyene. Woshaka kuravura ugasanga uravura wewe uri doctor uravura ukoresha ijini cyane, ukoresha ijini gifise level nto nk'anyimba 10 cyane, bigenda bisumbasumbana uko nyene, niko n'ubushobozi bwina busumbasumbana no mu kuvura. Ariko rero nishe kino kibazo nabajijwe, narabajijwe nti ati mbega none amajini barakora amakosa? Ego amajini akora amakosa akanafungwa, hariya nyine wabo mu majini agafungwa agahanwa ndetse agakatirwa n'uruhande rwo n'igihano cyo kwicwa ndetse akananyongwa agapfa bivanye n'amakosa baba bakoze. None muri ayo makosa niyo nayahe? Amakosa uza kuvuga ngo kosa rimwe ryonyene, ibindi nta mpamvu ndabivuge. Ni kuvuga yuko amajini iyo aramutse aje ngaha kw'isi, hariho amajini usanga mu kuzimu, amajini yo munsi kiyaga, akabona amajini yo mu kirere hejuru, akabona amajini uza gusanga yibera ku isi, no ngagire ngaha ku isi gire ngagire mu Burundi hari ahantu hari igisagara cy'amajini yiberamo. Kuko amajini iyo amajini akoze iyo amajini amajini iyo hari amajini ryakoze ikosa hariya mu bwabi bwayo, hariya mu bujini, hariya mu majini, ni kuvuga ikere rimaze kurodegwa rikaca rihunga, ntahandi rihungira ngaha mu bantu. Rimaze kuja ngaha mu bantu rero, kuko hariho amajini abarozi bakoresha iyo ari ngaha kusigira usanga n'amajini yakoze abakosa hari iwabo mu majini nyene, hama agakatirwa ibihano, maze ukatirwa ibihano akaca yirukanwa hariya mu majini, akaca aza kuba ngaha mu bantu, ukaza gusanga niyo amajini akorana n'abantu mu kuroga abantu. Nagenda kubwira ikintu kimwe, nta jini ryaremwe n'Imana, kenshi na kenshi uzosanga ibirane rikoresha mu bintu byo kuroga abantu. Uzosanga amajini akoreshwa mu kuroga abantu n'amajini akorwa n'abarozi, cyangwa ugasanga niyo amajini yagize yakoze amakosa hariya anya akaca ahungira ngaha kw'isi kugira ngo akorane n'abantu mu gushobora kugira nabi kiremwa muntu. Rero sinumva kuko hariyo ntanga ikiganiro, ntanga interview, hari ibintu bimwe ngenda simba kuko ndabivuze uko ngene uko biri. Abantu bifite imitima itandukanye, uza gusanga abantu bari kwitora akabikoresha uko bitari, ugasanga igirani bagiye gukora ibintu bitameze neza. Nanje akoze kazi kiwanje, akazi kacu nabo n'amajini dukorana ni kuvura gusa no gutanga ivyigwa byiza, inyigisho nziza zidashobora gukwegera abantu kuza kwigisha gukora ibibi. N'akantu gatoya ifite amajini yitwa Chumawuleti. Chumawuleti n'amajini akoreshwa mu kwiba. Ino nk'ubungani ngira kamenyesha avuga ati bikora ukuntu so kusanga abantu bagiye mu bintu bitameze neza. Reka nsubire ku kwimada, nsubire ku kiganiro. Ni kuvuga iki rero? Aje mashitani ari kw'isi,
satani mu kuzimu ararugika umuntu wabo cyangwa undi muntu agakora amakosa agacaja ku isi akacakora n'abandi bantu akacakora niki n'abandi bantu mu bware mu kuroga mu kubuza amahoro abantu ibintu nk'ibyo wewe ukurabimviriza utemera ko uburozi buhari. Uburozi buriho bwamyeho kandi buzokwamaho kandi ni indwara mu zindi kandi kiya ndwara yose ifise umuti wayo. Wewe uzora ku birozi kaca wishiramira ngo uzokirira muhira zarabe neza ikujya ugora malaria gufata paracetamol cyangwa ugafata kinini kugira ngo ukire. Okay, bigena gutureba ni kuvuga yuko ijini gege ryose iyo rigenga ku isi kubanga ku isi nta mipaka rifise rirafise uko ryinjira mu nzu. Ariko iyo ijini rigenzi ryayo rigiye mu yindi si muri gasi yabo y'ubujini kure ujini hari amajini mwana mama niwiyumvire kujya binjira mu nzu zacu cyangwa mu nzu zonda ku isi ngo niko binjira mu zindi nzu wapi. Kanagira bwira ikibazo ndakubwira ikintu kimwe amajini arashobora kuvyarana n'abantu. Hariho ibiremwa bibiri, hariho amajini ujini nyene amajini afise amaraso afise amajini y'amajini hakabaho n'andi majini afise kamere zibiri. Babita gute bimeze gute? Ari maze bisi mutora nk'ibiganiro birenze ko ari bisi kwayo urabona ko ngana hari neza na bisi tugwaye ko uruho byishi ariko Imana yarabikoze turi ku miti kandi turabona bitende turabana igano cyane. Ikintu cya mbere mu kuyo kumaze gutora umenyereza iyo ijini bije nga isi nko ndere ku mubiri ijini nishobora guca mu mazuru, ijini nishobora guca mu matwi, ijini nishobora guca mu kanwa uravuga bya amatungo basamye. Naco gituma iyo uriko urayuza ni vyiza kufunga umunwa. Ijini nishobora guca mu kanwa kwatunga cyangwa kwayuje ijini bishobora mvuze ijini byo rero ni y'amajini mabi apana mwe amwe meza nta jini giza bija mu mubiri w'umuntu gusa kumuza amahoro ati abara amajini mabi. Ijini shetani tukamuresha ishetani bishobora kugushaka kwinjira ugiye kumwanda muto ukagenda kwifashisha umwanda muto ukagenda ahantu hari amazi kizira kugenda ahantu hari amazi. Ishetani bishobora gufata ugiye kumwanda muto ukagenda ahantu munsi y'igiti ugatusanga ahantu munsi y'igiti ugasanga ahantu menga harapasutse cyangwa ugasanga ahantu menga haratagase nta bucafu buhari. Mwana mama hagiye ntuzagende ntuzashire umwanda muto cyangwa ngashire umwanda mukuru. Aho onya ni ku mubiri mu nzu zacu rero ijini rishobora guca munsi y'umuryango, ishetani rishobora guca munsi y'umuryango, ishetani rishobora guca muri kostra, ishetani rishobora guca mu idirisha, ishetani rishobora guca ahantu hose hari umwenge aho hose ashaka. Ariko mu gihe rero bagiye kuramukanya bo kuri bo hariya mu buzima bwabo hariya bari mu buzima bwabo mu kuzimu cyangwa mu kiyaga cyangwa hejuru y'isi ufise mu kuzimu nisubira ko mu kuzimu hari ibintu biri gusa hapana. Hari amajini meza n'amajini mabi. Mungu ngakwisa abantu beza n'abantu babi urukura vyumva. Nirigize gutanga ikiganiro umunsi umwe hari imyaka ingahe mvuga ngene amajini ngene asumbanya idefu asumbanya ubushobozi. Iyo amajini ijini ribaye bize gusubira ingene gitwa iyo ribaye ingene gitwa ivyo vyose twarabisiguye. Uno munsi nje kwishura ibibazo no kwerekana kungene amashetani yinjira niyerekanye amashetani yinjira mu mibiri y'umuntu ingene yinjira mu nzu z'abantu. Hama ngo bavugana kuti amashetani cyane amajini ingene bavuga ukuvugana kwabo bakoresha iki? Bakoresha ikiganza. Urabona kino kiganza kiri iyi niyo telefone ya aha no watumwa nako mu kuvugana. Njituma no wabona umuntu bira kuhunya ibindi bintu ni nkuko kandi n'ishitani ginjiye umuntu rirafisa iminota amasaha ayo masaha maze kugera mpaka rihave rigende gihindura nyine kandi kigaruke. Nishiye kungene amashetani yinjira mu nzu. Icyakabiri naco mbega narabaje mbega
amashitani kurya amajini cyangwa amashitani kurya yinjira ibintu biremwa bitaboneka kuya byinjira mu nzi wacu mbere iyo bagiye kuramukanya bakuru iwabo niko bigenda. Nagenda kubwira mwe na mama kujya kunyuzinga kwisi kiremwa muntu agiye kuramutsa umugenzi wiwe agenda ku muryango akagirane akadodora niko n'amajini iyo baba yaba amajini aba mu kiyaga yaba amajini aba munsi y'isi yaba amajini aba hejuru hagati hejuru mvuga hejuru mu kirere agiye kuramukanya yo kuriyo ni kirazira birabujijwe yuko bakoresha inzira bakoresha baje ngaha kwisi. Ni kuvuga iki? Kirabujije ko ijini rigiye gutembera ijini rigenzi ryaryo ko rica munsi y'umuryango cyane ko rica muri kostra cyane ko rica girabujije kirazira. Niyo riramutse rikoze iryo kosa igihano rihabwa ni guhanwa ni kunyongwa rigapfa. Ni kuvuga iki? Riragera ku muryango rikadodora, rimaze kudodora bakadugurira. Narabwiye nta biganiro muzoronka bifise akamaro byigisha ku buzima bwanyu byerekeye ubuzima bwanyu ku bintu byerekeye ibintu by'ibirozi uretse kuri channel Dr. Swale online TV kuri YouTube, TikTok Dr. Swale na Kutimana. Wakuru gutuma amatwi wanyumvise. Kirazira yuko ijini rigiye gutembera ijini rigenzi ryaryo. Kirazira yuko rihita rica rikoresha inzira mu kwinjira mu nzu babamo. Kirazira ko akoresha zino nzira bakoresha bakenda kwisi. Kuya uzo kusanga ijini raje riciye munsi y'umuryango, riciye mu matwi, riciye iwabo hariya mu majini. Ni kosa rinini cyane ribujije cyane gose. Aragenda akadodora ku muryango, maze kudodora ku muryango amagirane akugurirwa akinjira. Ndabaza beka Dr. Swale none amajini ararungurana. Hari amajini za kwisi akagira mbeho wazi yuko abarose hari abantu dukora nabo ngaha aje mu buzima ngaha aje kuri nosi tugahora nabo tunakara abantu kantara abantu turabona basanzwe umubiri umwe n'abantu undi mubiri bijini kuvuga igice kimwe ni jini kindi cyacu niki n'abantu. Rero ni kuvuga yuko ahari ku isi haba hariho ijini rimwe ritumwa n'ubwoko bw'amajini meza y'amajini asenga y'Imana ajeje kuvura abantu gufasha abantu riza ngaha ku isi gufatikanya n'abaganga bavura abantu. Hakabaho n'abandi nyene abandi majini mabi y'amashitani akarurika irindi shetani ryabo rimwe ngaha ku isi riza rigafatikanya n'abaganga baroze afasha kuroga abantu mwavuze ingoma bagirana kazali. Mbengo bari iryo ni banga ni kode simvuga. Mbeho basa gute? Ni kuvuga ijini ryari mu muriro. Ukwavuga bari mu muriro. Ni kuvuga nko mukaboni y'umuriro ujya ni kuvuga ikirujya ujya mu muriro kuraduga ijyambe ya umuriro. Mbo hakajane majini rero kusanga habaye hagati yo kuhuza yo kubonana yo kuganira ibiganiro by'abantu bakuze. Cenga mvuga imvugo mbabadamatwi sinda kuvuga ibintu bitameze neza kuko niwo muco w'abarundi turangwa n'indero runtu sikira mvugo zose ushaka kuvuga imbere ya kamera. Hari abantu bashaka usanga akavuga ibintu usanga bivuze uko si mu mico y'Uburundi. Ni kuvuga iki? Hariho amajini kugira ngo abone ubutwari kugira ngo atware abe kuko mu majini hariho ushobora gusanga. Ni kuvuga iki? Mu majini kugira ngo habeho hagati yo gucagura umwami n'ubundi ndibaza ntihenze gatoyi haragenda hafi imyaka 100 kuko umusore w'ijini akiri mutoya asanga afite imyaka 500 sengi imyaka 500 kandi mu majini kugira ngo bakaga ino iwacu mu bantu twebwe navuze byose muvyumve
twebwe iwacu mu bantu kugira ngo umuntu abe umutegetsi, kugira ngo umuntu ahabwe kuyobora abantu kuba umukuru runaka, ni ukuba akuze afise imyaka irenga 18 kuduga. Ariko mu majini hari iwabo kugira ngo ahabwe ubushobozi, ahabwe ububasha n'ubwami, ni guhera ukiri muto, ni kuvuga guhera ku mwaka umwe 3 wonye baramugira kabiki kaba umwami wabo. Umubabo ko batera bakura, nuko inguvu zitera zigabanuka. Natwe uko dutera turi bato, nuko inguvu zibanye. Uko dutera dukura, nuko ubwenge butera buba bwinshi. Nuko mwantegera neza. Sawa. Hari ibintu twatanga interview, twatanga inyigisho, hari ibyo tunda gusabira ubugusha. Bangiye mbandanye babwira nta kibazo. Ni kuvuga yuko rero navuze ikintu kirekiye yuko hariho amajini kabujini n'amajini afise ubwoko bubiri. Mbe bayita gute? Hariho amajini ushobora gusanga ari majini amajini makandira kabantu abita jinisuni. Jinisuni kuvuga iki? Jinun insani. Sawa? Ni kuvuga iki? Ni jini ry'umuntu. Nabacangiye mbona n'icyarabu. Ni kuvuga yuko hari ushobora gusanga ari umuntu jini. Umbaza iti doctor wewe nguri umbaza ibyo nimbaza. Wewe kurikira ibyo niko ndigisha. Nombaze wewe umeze gutoya byo nimbaza. Hari ushobora gusanga ari jinun insani ama jinun. Ni kuvuga jinun ama jinun ngurumbiri. Amajini atutwa ngurumbiri kubera iki? Ni kuvuga iki? Kubera kenshi na kenshi kiremwa abantu kenshi na kenshi nta musima ngo dufise. Uno munsi wapandiki bwaco bagihinduye kandi mpamvu nyingi bivuye mugabo ijini kusizana ikintu rimeze uko. Nje tumusanze ijini gemera Imana bisenga mwana wa mama usanga bameze uko. Hafi y'abantu usanga kuguru kumwe kuri mu musigiti, ukundi kuri hehe kuri mu kuzimu, cyangwa kuguru kumwe kuri mu isengero, ukundi kuri mu kuzimu. Amajini so basakute batiye kuti abaje Yesu ni kuvuga iki? Na majini Yesu manake Yesu manake niki? Ni jini muntu. Kubera iki? Ni jinun insanu. Ni kuvuga iki? Ni jini ni kuvuga igihande kimwe ni jini, igindi gihande kimwe n'umuntu. Abo rero bafite agaciro kanini cyane rwose. Hariya anya mu bwari bw'amajini. Ni kuvuga iki? Bafite imbaraga zibafite ingufu zibiri. Bafite ingufu z'amajini n'ingufu z'abantu. Beki ingufu z'abantu ngiye murazizi. Ingufu z'abantu ingufu zivuye ku Mana. Ko kiremwa muntu niwe yahawe kuyobora isi. Ni kuvuga iki? Kiremwa muntu maze ko umuntu akunda gusenga cyane rwose, abafite imbaraga zikomeye cyane rwose. Kuvuga iki? Afise ingufu z'amajini n'ingufu z'abantu. Uyo onye areka agahabwa akagirane akayobora inzeye akaguki iki kamajini meze cyangwa amajini mabivanye n'iri babizi. Basagute rero abo bantu usanga birabura cyane rwose. Nizira yuko nagerageje kwishura, ariko sinakunye kuvuga ati mbega nirihe jini ryiza ringa kwisi rifatikanye n'abaganga kuvura yitwa gute? Barizi, ariko nagirusha kuvuga nirihe shetani bibi byarungizwe n'amashetani yo mu kuzimu riza gufasha abaronzi mu kuroga abantu. Ndarizi ndarivuga. Rero mwana mama kurabumukira kwandikiraho rwose. Dr. Sari jewe nyene nashingiye ko agenge no kuri biganiro nkivuga kuko je niyinzi kugira ngo amenyeshe byinshi mutahure byinshi. Twatahuye yuko amajini ashobora kuvera n'umuntu, uwo muntu akaba yitwa injini muntu cyangwa ijini ryonyene. Murakoze.
kuri ubwo rero kandi asubira kandi yuko amajini kugira ngo agiye ku isi aca hariho hose muga ijini rigiye gutembera igenzi ryaryo riradodora riciye ahadakwiye gucibwa riraheza kugira nte riganwa igihano c'urupfu. Murakoze cyane rwose. Dr. Swale Online TV nzobandanya nabigisha bimwe bimwe kugira ngo ingitahuro mwimenye hama ku bagwayi bose nkuko dukurikirana cyane abagwayi bako ravugwa mubandanye izahito tuko turababwira gukira ari vuba cyane. Imana ibarinde, Imana ihezagire Burundi n'indongozi zacu, hama ngire umunsi mwiza n'ibihe byiza. Imana ibane namwe. Murakoze cyane.